Duhera kuri gira uko ishaka Boniface tumaze gusirimuka tugace twitwa B-Face on the floor aka Rap Yuda aka Rap Commando aka Rap Konongo aka Rap Goliath aka Rap God aka Rap King Rap Gangsta in the place afise nyinshi nizaje imana uzitogira mu Kayanza. Yes ku bakunzi ba Iwacu Top TV twongeye twabonanye kandi n'umunezero ugeretse ku wundi kuba dusubiye kubonana. Uyu munsi tugiye kuganira n'umwe mu ba star bakomeye muri iki gihugu, afise ama award menshi, afise izina rikomeye, afise amazina menshi yiyitana y'abantu bagiye baramwita Jendi LG The Survivor cyangwa nyite Namparo. Ikiganiro ni Boost Your Talent. Amaso yagume kuri ekran hanyuma tuganire n'uwo mtipe atubwire byinshi kuvyo mwifuza kumenya kuri we. Ndabizi muri benshi mufise byinshi kandi mwifuza kuronkera inyishu. Amaso yanyu kuri twebwe, keep watching. Yes ngira ngo mwamubonye mtipe turi kumwe yifunze fresh kabisa, n'umurapera akomeye cyane, amaze kwegukana ibikombe vyinshi, afise izina rikomeye muri iki gihugu. Iyo tuvuze umurapera adasanzwe bumve we, yo my bro, what's up? Yo wagwan. B-Face on the floor. Kama dawa. Ngira ngo mwamubonye, amazina yiwe ni menshi, nibaza kuyabibwirira uko je nayo ndavuga ngo subiremo. Bro, duhere kuri welcome hanyuma tunaguhe pole kubera akavumbi kimuhinga ko ndazini kakoroye. Je ndakavukamwe urumva ntabwo kanteye ikibazo Yes, tugire ku muri B-Face amwe mu mazina yawe kuko namazina yuri kuravuga abantu benshi baryoherwa cyane. Twagiye duhera kuri gira uko ishaka Boniface tumaze gusirimuka tugace twitwa B-Face on the floor aka Rap Yuda aka Rap Commando aka Rap Konongo aka Rap Goliath aka Rap God aka Rap King Rap Gangsta in the place afise nyinshi nizaje imana uzitogira mu Kayanza. Yes, abakunzi wa Iwacu Top TV ngira ngo mwamubonye, ni umutipe yiyemera, ari mu batipe yiyemera kandi afise talent. Iyo nayo ni impano kwiyemera kuko si bose bishobokera. B-Face tugiye kuganira tunaturiya kubera ko tukuronse twari tugukeneye. Duhere kwanza kuri ingingo nyamukuru yagutumye, ikintu nyamukuru cyagutumye kuza ngahe Muyinga. Wari muri promotion ya Viva Tangawizi ya Brarudi. Iyo marche wayironse gute? Baba babonye ibikorwa byawe hama bakifuza ko mukorana, nibo gutora babona yuko atashuza kubamarira. Nibaza yuko abakiriya babo n'abafana bacu, so rero kubaririmbira ngo baryoherwe ariko baramwiyo Tangawizi yo Viva ibintu byiza gose. Yes, ngira ngo mwumvise yuko yari yaje kwamamaza ikinyobwa cha Viva Tangawizi, akaba yabifashe rimwe neza, akavumbi kasutse. Twaniyo twari twibereye nka Iwacu Top TV. Wakiriye gute urukundo abantu b'Imuyinga bakweretse B-Face? Cha bro, Jesu bwa mbere ndahaje kweri, naryohewe buri gihe nje ngaha, vraiment banyakira neza. Kandi urumva gutamba wirorera bibera abasazi. Hajya rero iyo uririmbye nyene ukabona abantu bose barahagurutse bakagufasha kuririmba, ni kuvuga barapreciate ivyo ukora. Mugabo hajyasha ugiye bakavuga ngo tuvireho, urumva yo no hateri legacy no garuka. Ariko nyene ko nagize imana ivyo nkora bikabashikira bikabaryohera, nanje bintera intege zo gukora ibisumba bijya buke ndazi nibwo rugendo, ivyo ntarashika ko imana izo bidushoboza ne yadutiza amagara. Uko bigenda kose urinze uronka ikiraka nk'iki, ni kiraka kiba kirimwe akantu kuko Brarudi nimwe mu makampuni akomeye. Iyo irinze igutumbera n'akantu. B-Face tubwire nimba atari banga hoba haje nko nkangahe? Gombo yanyake rero uko mfatiye gahunda
zana yiwawe tuyashire hamwe nimba ari business ushaka ko dutanguza tubikorereko ibintu bikigasha karakarako Bifesi ntahenda kwaka canke ni kuvuza umutekano wawe ese umutekano gusa mu migenzo y'abarundi nta muntu avuga umushahara n'abigisha wumva ngo bahembwa make muga nta numwe arakubwira ngo ahembwa n'umupolisi wumva ngo wapi byarahaye muga ntakubwira ngo naye urumva rero uko biri kose urinze wemera ijya kontra nuko uri satisfait mwahurije ko itabikunze ucubireka nujya wese umva yidoga ngo je ngo akazi kanje ni kampemba ngo namahera y'uburofa umuntu ari amahera y'uburofa cabiheba akagenda akaja kurondera ahandi ha fresh sivyo rero urinze uresista ni kuvuga ico kintu kibari ca bien twakoranye bien yego abantu muciye ubwenge ngira ngo mwavyumvise uko biri kose turumva yuko ku mufuka ari dope bamushiriyeyo akantu gatubutse Bifesi turacabandanya tuganira ure tugiye kwinjira in deep duhere kera tugere naho ubu Bifesi ni byose agaseseshwa rumuri sinibanga urumwe mu baririmbyi bariye struggle kandi ikomeye muri music industry ariko buke Imana ikiragenda kwishura niye manuro woha abaririmbyi bacika intege kare kuko urabona yuko wewe warihanganye umutima ukomeye ariko urabona ko ibintu biriko biraza by the way amakuru yuko nakaduga kaje ntaco bitwaye baca umugani mu kirundi ngo imbwa irinze itoba ku buhanza niba yamenye inzugi umuntu aramumenya ku ndirimbo imwe afise izindi 40 yataye yuzumvirije mama wiwe nabo bavukana gusa urumva ugize n'Imana nabi wanyu bakazemera hariho imyaka umuntu asiragoringa si mu muziki gusa mu kazi akariko kose yaba mu taxi vero arashaka kumara ukwezi kose ataronse umukiriya kandi ari umuntu yiranda aca biheba umuntu wese akazi kose akora nimba udandaza nturonke umukiriya urafise kwiranda ugasanga wabihevye mugabe iminsi yose ufise amakoraje uvuga uti jewe uko biri kose Imana yandemye n'izi ningene bizogenda ko nta muntu azi kazoza kiwe birateye bigacamo urashaka ko umaze imyaka 20 uririmba ariko ugasanga umaze 2 ans ariwe bakumenye abarimvyi benshi tuzi bagakora n'amaalbum agapfa ubusa ariko imwe yonyene ikazi iri bukugira umuntu watari so jewe kubona ndirimba umunyagihugu wese mu Burundi n'uri hanze y'igihugu agakunda indirimbo zanje sivyi wanje bro ni Imana nyene iba yapanze kubera ko abandusha kuririmba kandi bataramenyekana nibo benshi rero umwe wese urumva tubihereza Imana kandi tukabishimira tugashimira n'abafana bagenda badusupporting kubera badahari urumva naco twoshikako yes man impanuro ku bantu nabo bacika intege kare kuko wewe uri umuntu yihanganye kandi ukiye bukuri kurishurwa niye mpanuro woha abantu bakunda gucika intege kare yo ucitse intege urumva ntibiba ari gwawe kubera ari gwawe nawe urarivumira ivuga ati ntangorane umunsi umwe bizogenda fresh je no mubwira gusa nyene abandanye kubera ko si buri munsi ibintu bigenda neza nabo bumva ngo barafise aho bageze hari ibigenda nabi rega mugabo urumva sico kimwe n'utarahagera so utarahagera rero acamenya ati ebana arakwiye kugira ikintu cerekeye gukunda akazi kiwe yes hanyuma tukiriko turabandanya tuganira buke nashaka tuanze ducishemwe dutwenge kuko ndakuzi uri umuntu atwenza cyane Bifesi ngira ndakubwira akajambo kasubirire ngo ready kana niugira ngo urankubita cenda kareka nyene kwa tutiganye nyene ntakwiye Bifesi subirira muti nci imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro ngo nci imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro nci imbere y'ingoro mbona imboga imbere plus man nci imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro ariko ucibivuga unyarutsa nci imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro nci imbere y'ingoro mbona tuvyihoze
yes si umwe si babiri benshi birabananira na Bface uramusa akaba akubiswe hari akantu kandi rero ngiye kubaza ama bro uri umwe mu artiste muri iki gihe bahagaze neza bakora video n'amaudio ari ku rwego rukwiye kabisa ubona yuko biri kuri standard y'izindi ndirimbo ziri kuri niveau international tugiye guhera ku ndirimbo Ararenze ma bro ko ndakuzi wewe uri umuntu afite ikirundi cyiza why Ararenze byaje gute icyo sikirundi twasirimutse blast icyongereza ikirundi tugihinduriramo icyongereza uri kurorohereza wa muntu atavuga ikirundi neza kugira yumve yuko twe natwe turafise slang iwacu Ararenze hacajamwe umwana tomoye bo ndashaka umbwije ukuri ujya mwana yagutwaye nkanga yibwira imere kuva Bujumbura ze by the way video yakorewe mu Kirundo nimba ntibeshe avi Bujumbura ze mu Kirundo byagenze gute n'imiburi harimo agatubutse ushobora kuba waramuhaye nangahe nta kimwe namuhaye nyine urumva n'ubugenzi n'ubucuti hariho nishyuye ndamubwirane ni nk'uko nawe wasabye ikiganiro nawe utandishe blazo niwe wandishe none wowe wandishe none ni nk'uko nawe utandishe sasa ni serivisi kandi urumva nyine ni umu artiste nka umu artiste ejo zonkenera nawe ndamukenere ni partnership kandi ni umwana mwiza ndabimushimire na jewe rega yama yankeneye mu byo mutazi kandi neje azonkenera n'abandi bazonkenera kubera nitwotanga example kuri umwe ko kuva ntangura umuziki simaze kuririmba ijya yonyene ko mutambajije abandi bose bamaze kujamwo mu zindi ndirimbo ahubwo mwebwe ashumugana ingimbe bijya umuhini satera isuka sasa urafise icyo ushaka kuvuga kivuge oya ndacyo shaka kubaza gusa nuko ayo makenga nagumye ndayafise hanyuma Bface umaze kumenyerwa nk'umwe mu baririmbyi bafise urukundo baba bashaka gufasha hari aba artiste benshi twagiye turabona twumva ndetse bamwe turabumva tuba tutazi mugabo wewe ukemera ugakorana nabo duhere ku mukobwa nuko ndamwibagiye izina mwakoranye indirimbo siko yari ibintu nk'ivyo hari uwundi aje muri Insolite bose ntibari bamenyerewe wabiyumviriye gute nukuri sabo gusa ni benshi je niyumvira umuntu wese umubonye ko tala même si ntafise budget ntafise amahera yo kugira ngo ndabasupporting ndabashire muri label par exemple ndabakorera ama clip ndabakorera ama collab akazi mana akarizo kimene kiyagaho gahambira je nkora ibyo nshoboye mimi natumia sauti yangu na jina langu kugira public jewe mfise fan base nkurikirana ndayibasangije bumve zijya mpano ni hazo buri kintu nabo babafasha egari abafana bakundana hariho n'abafana kandi bafite amahera hariho kandi n'abafana bashaka ko igihugu gitera imbere so rero mu gutera imbere natwe turi mu bagiteza imbere iyo turonse abantu badusupportinga natwe biraturyohera kubera nabivuze yuko gutamba wirorera bibera abasazi bonyene gusa mugo umuntu akomeye atambye bari bakamufasha yo cyumva nyine ugize ingufu the please so rero je nibaza yuko ebana ibyo birakwiye Bface tukibana yatuganira hari akantu nari maze iminsi mbona gaca ku mbuga ngurukana bumenyi abantu babaza bati mbe Bface azorongora ryari nanje reka subire ndakubaza icyo kibazo bro ko twumva akantu kariyo kandi ukaba utari na muto kurongora abo bishobora ni ryari mbo kubishobora no bishobora kubera ntabandi mugere icya kabiri nta competition ndimo kubera ko buri gihe abantu benshi baferinga kubera barongora kubera ngo generation urumva ngo naka twarakuranye yarongoye ugiye afise akazi keza nawe nta naho ukora sivyo cyangwa ugasanga muri relation yabo barakundana bya frère nawe ugasanga mwiriwa murahane giti sivyo muri uwo mwanya rero ugiye kubikora ngo naka yabikoze uza gusanga ko yavuga ngo agomba kiganye inzovu kunya agazavuga umufuri sivyo ifo gukora ibintu bivuye ku mutima nuya mubaka nyuma nyine mbanje mu bije mwenye mubereranye apana gukora ngo ikintu kanaka kubera nakagikoze icyo gituma ubona ama mariage menshi umwe na anniversaire kontra n'umwaka ntuhera divorce muri 2 semaines so rero je nibaza ko ata competition ndimwo umunsi nyine byashitse mfise umuhamagara nzobikora nta nubwo ndasaza ntaho ndaje vraiment hanyuma ngiye kukwibariza ku ndirimbo nshasha yitwa Dear God
Dear God ni indirimbo umuntu iyo yumvise arumva yuko harimo message babaza ariko kandi message ihanura. Bro ndashaka kumpe iyo inspiration kuko Dear God ni indirimbo iyo yumvirije ugafata umwanya ukayumviriza nta kuntu na kumwe utoyikunda. Ndashaka kumpe inspiration yaje gute iyo ndirimbo niki cyaguteye kwiyumvira iyo ndirimbo? None wumviye yoza gute none itagira amaguru nawe urarengeje ndakese. Wumva yoza iki? Yaje uko nyene ni inspiration nyene yarizanye uko nyene nkuko nyene turirimba amasije atandukanye kubera baca umugani ngo n'udafise inkarabona uzitanga. Ivyo twirwa turabona ni vyinshi sivyo arambabarira kubera jewe amatara arankarira kubera ndagwaye amaso nje tuma ndiko ndaraba n'ubwoba muraza kwikawusha urumva nawe yabibagiye kuri coding ibambe irakije cyane gose maze kunsubiza uravyumva sasa rero hajya inspiration ngene ishobora kuza nukwicara ukaraba ivyo tubayemo mu kibano ukavuga uti ibintu tuko turabamwo njana na period ibintu bibayeho nyene urumva hari abantu usanga bakorera naba bandi ugasanga kubera wikanira umugisha wundi ukanyibuye niko bimeze ugasanga uri ngaho uri kuvuga naka wowe ufashe umwanya munini wo kumuvuga aho kuraba ivyi wawe nawe ariko ariterera imbere uza kubera baba wishinga inyo y'uwundi ukamara iwawe urumva bamuganura bawe shinga inyo y'uwundi ukamara gwawe wewe wari kuye ingene je numva dukwiriye kugira education mwese yarakwiye kuraba ivyiwe hama kana supportinga nujya yashitse kuri kijya kubera ko mugira inzigo we nturi imana ntakimuzohindura ushaka no kumwifuriza gupfa canke ukamwuha n'ibimwica ariko akabisimba kubera ko imana niwe yaremye wewe wabikoze irema nujya wabikoreye urumva rero ndiko ndabiraba ndavugamwo abantu bagirira naba bandi atanyungu nimwe kibagira yuko ashaka no kubinkorera kantanga no gupfa so jembo nata mpamvu nimwe rero umuntu wese abafise umutima mubi ndavugamwo ingene ama eglise yahindutse ama business ndavugamwo ingene ubu nyene urumva abantu bamwe batagira ishikanwa bagira ibibazo nyene bitwa baroberi urumva uko biri kose imana yakira umutima ntiraba ivyo wazanye vyo je sindiko ndapinga ivy'abandi peut-être ivy'imviro by'abantu biri different mugandi bazo yuko imana itanka umukene urashaka nuko wabuze na déplacement ukahatera irege no muri eglise ngo ba washikayo ukazoma umuntu agusonza ico kintu nizuba ryakumenya urumva uce wumva vraiment wibwe kabisa uvuga uti none kweri imana nibi uravyemera none ushaka no gutanga 1 million canke 100 kugira ngo wewe ugasanga ubikoze kugira wiyerekane ariko watanze 100 francs yari ndi bavuga ngo imana ntigi barava ugasanga ari yari konta kurusha ijya 1 million watanze kubera ko yabikoze bikuye ku mutima wabikoze kugira bakubona unauza sura inabidi tujue ikintu gikenewe imana ikeneye umutima ntabwo ikeneye amafaranga ahubwo rero bazotugeze ukuri uko bakeneye amahera bonyene ariko nyene amahera nyene nta uyanga nanje ndayashaka urumva mugabo rero nabo nyene babirabe neza kwe nyene bavuga mu kirundi ngo vyitirirwa umwana bigatera ibondo nyene sivyo uramaze ibana no mwibarabara hari umuvyeyi avuga ngo akakana kanje karashonje muduhe sivyo ariko arabeshira ujya mwana wowe nyene cyamusatuye urumva hari n'igihe ataragera no kujya mugabo gushobora ngo arashonje wowe uri kubikora juste ko uri kucisha kuri ujya mwana mugabo ico ukeneye we ni ugikeneye nyene rero n'abapasiteri benshi si bose ndasubiyemo barahari kweri bakora ibintu ku murongo n'abandi nyene babihinduye business bama bateranye ubutabure mu eglise bagakubitana kubi hari no mu eglise amwe yugaye kubera ivyo kwera amakomba y'amarari so je nibaza yuko ivyo bintu vraiment ni imana nyene umwe wese nyene arafise kwemera kwiwe nibaza yuko ufise ubwenge bwawe ntaho guhinduza ivyimviro yes hanyuma tugaritse inyuma gatoyi n'ubundi turacabandanya tuganira Bface hari ikintu cyabaye kuri uno munsi abantu twari hajya twabonye hari haho bitaguye neza reka ndakikubaze we nk'umuntu usanzwe nzi yuko ukunda impano ni gute wiyakiriye uje mu ntara irimo abaririmbyi
ukabura n'umuririmbyi n'umwe akwakira stage yari igaragara nta muririmbyi wo ngaha muri iyi ntara bashizeho ngo kwakirewe ivyo bintu wabifashe gutega bro? Bo jewe ntabwo ndi umu organisateur w'iyo publicité bariko baragira bonyene nibo bazi nge je naje hageze kuririmba hama ndaheza ndataha ivyabaye ava n'ivyabaye après nta kintu nakimwe namenye urumva jewe nanje naraba performance yanje na playlist yanje sinari kuvuga ngo ivyabaye ngo abarimvyi bakiriye bwa mbere ni bande gira ico bivuze ko ariko de toute façon uri umuntu akunda impano igihe banzi kubakoresha ku buntu erega mani none batavuganye nk'ubu mubukoresheje agaca guhinduka ngo ndiha ata contrat mufitani ni umaramara uca wumva umenga uri exploiter talaza abandi rero hariho kandi n'abashaka kumenyekana baciye kuri iyo stage navyo urumva n'iyindi nzira mugabo urumva ishirahamwe naryo rikoresheje ubwenge riraraba ati ntitugwe mu mutego kubera ko turirimbishije naka turi muri publicity bazotubaza aho twanditse arafise no kutuburanya akadutsinda none wowe wohitamo kwita muri uwo mutego barafite de toute façon B-Face wewe afise uko atahura ibintu kandi yes kandi nyinshi duhaye nivyo ku muntu umwe wese uko yiyumvira urumva ko nayo ari nyinshi tomoye nuko rero abarimvyi bidoze turabahaye pole bro okaziyo ziracyari nyinshi iyo nabimenya nari kubahamagara kubera je ni komeze iyo nabimenya yuko bataririmbye ari nk'ababishaka navuga ati ngo tugire ama freestyle ngaha batwumve mani je ndi umuntu wa mbere kweri vraiment ntirengagiza impano kubera wanka kurongora inkende bwacu ukayisangana amezi niko bimeze wirengagije umuntu kandi uzi ko ufise icumu uwo mufashe ejo arashaka kugucaka inshuro amajana 9 usigara uraregreta kandi wari ufise ibyo umufasha kiriye gihe so rero abagabo ntibaronkera rimwe baba basemana bro ni kuvuga yuko rero umwe wese azosupporting mu byo ashoboye yes ngira ngo mwamwumvise n'undi turacyari muri boost yo talent genda cyari LG the survivor television yoyo iracyari iwacu top tv turacyabandanya tuganira ariko kandi turongera tugacishamwo tugatwenga B-Face ara kandi kajambo nifuza kunsubirira kananiye ntatubwira ko mbwira usubira muti gwagwana gwagwase kuraba ko gwagwasa gwahi chaka wiposhereze kwe ye nta wadi nza gutsindira na wadi ndiko ndacha nibo poesha gwagwasa gwagiziki gwagwase kuraba ko gwagwasa gwahi yareka cha tubirekere ngaha sima veni planta ngaha ayingo nzirubusa yes abakunzi bayiwacu top tv ngira ngo nka washizeho nk'agashimwe kanaka no bishobora mugahiga niko yandiko nkorera ubusa kare yatari wangu muramwumva n'umutipa akunda cyane ama awards kukaba nkako arayegukanya atari make muri iki gihe B-Face yo bavuze ko uri umu first rapper uca wiyumva gute je niyumva neza kubera nabivuze yuko ivyo byose si uvyigira n'abantu babikugira n'Imana amem rero urumva je niyumva fresh ndaryoherwa nyene numvise ushaka kuririmba indirimbo intara yose nshitsemo bakaziririmba tukamara nk'amasaha 2 turiko turaperforminga n'abaryohewe ivyo birantera intege urumva nizo awadi zose baziguha baravye ingene public kwakira barabona ingene upasa mu matelefone y'abantu ama TV ku radio hehe ama stage bikingene byose barabiraba ama hit songs wakoze byose birakonta rero ni hit after hit ye kama kawa yes abakuzi ba iwacu top tv nivyo ndazi ko muri benshi mwari mucifuza n'ubundi ko tubandanya tuganira na B-Face nibaza yuko nawe ari ngaha ku bwanyu kugira ngo abahe umuco ku byo mwifuza akabazo gasa n'akanyuma ngiye kubaza B-Face ndetse duca turangiriza ko B-Face uri umuririmbyi akunda kudisinga abandi baririmbyi ntibibagwa nabi ni gutubanye n'abaririmbyi wamuradisinga igihe cyose ubwo ntibakwinuba je nta muntu anyinuba kubera ntabwo ndabikora betima amateka ya hip hop barayazi mu bihugu byose
je mfise imyaka mike par rapport y'abatanguye kurapa rap irafise imyaka myinshi yaratanguye kuva muri za 70 canke za 80 harimwe abaraperi sivyo abo bose bavutse je ntanavyiyumvira kuvuka nirumva sasa rero muri ico gihe kudisingana vyamyeho vy'ama challenge kubwira naka no turetse kwanza n'ivya rap mu Burundi ngaha hari ibintu vyo kwivuga amazina hariho n'ibintu abantu bakerangira ngo bifasha hariho ibintu nyene kera mbego bavyita gutega waje ibintu vyitwa imikomo vyari ku bintu vy'abami hariho kandi byarabaho no kubungere urumva abungere rero harabaho imigwi akwigisha histoire nawe utazi twigisha nago baradukurikira harabaho abungere imigwi usanga nk'uko ku gatumba hari abantu bagiye kuragira inka abandi bagiye kuragira izindi hariya hakaba hari umusozi utoshe uri ku byatsi ubwatsi butoshe nyene butotahaye bya hakabaho rero nka competition ugasanga iyi groupe y'abari abantu bazanye inka hariya kuri uriya musozi n'indi yo ngaha bakababwira bati muratukana ibitutsi vya mbere bibaho uravyumva niyo mikomo uza gutsinda ubundi ni waza kurisha ngaha ni waza kuzana inka ngaha gace baje akorera ofete nivyo vyabaye develop je nemeza yuko na hip hop yatanguriye muri Afrika kubera kurumva ni ibintu by'amazina bigenda biba developer bikaja muri slam bikaja muri poeme bigashikana bija muri flow bikaja muri beat urumva byarabaye developer haya mwumvise musanze nka Tupac avuka mu Kayanza mwe ntimuzotangara urumva nimwasanga ari nk'umu oncle ntimuzombaze vyinshi kubera ko origine ya hip hop mu kwivuga amazina uravyumva vya bindi nyene kwivuga amazina kwiyemera umugabo atashe mubwiwe yagenda umva avuze gusa bashe bugurura imyugariro urumva nanje rero mu rugo rwanje rwa hip hop ndarekuriye kubwira umuntu uti wewe uri umupeti mugabo nta mu burindera nanje bama babinkoze bakamurera ko kubi ngaha urumva yandi umuntu agwara umutima mba naragugwaye ko hariho nk'indirimbo zirenga nka 40 je zindisi kaje nta muntu numwe ndafatira umwanya ari wenyine oya notuma ndirimbira Yesu urumva mugabo jewe ndabakusanya ari nka 10 niho nyine mba ndi umutamira ukwiye urumva estoma pana kwidigadi uravyumva so rero origine ya hip hop jewe kubganje niyo manuze muri West Coast na East Coast hari as abantu Notorious B.I.G na Tupac ba PDD bande barazi nyine badisingana ama quartier no ngaha hari YouTube usanga ari utwa amakartier ugasanga hari abantu bo mu Kanyosha badahuza nabo mu Nyakabiga abandi ugasanga ntibahuza n'abahariya ugasanga nyene bari ko bari nyene ni challenge zibaho tu hari basubango barankana ni juste kugira nyene ba create movement rero je mba mfise target yo guteza imbere rap ivugwe kuko buri munsi humvikana R&B twebwe tumva baririmbye baririmba yindi midi hari ariko Bifes ntaguciriye mwe urabona ko byatanguye kuza urabona ko amakontra meza y'amakampu nari karaza no kubarapera murashikiye erega jewe ndirimba byose ni wari kuravuga yuko wumvise naririmbye ararenze sasa zya dancehall zose ntabwo ari rap ni kuvuga je ndi capable yo kuririmba dancehall kuhibongoza bya bindi nyine by'amajwi ama vocals urumva no kurapa ibe trap ibe dancehall ibe zose ndazishoboye nico gituma rero byoroshe kumotiva abantu bose ko hari ukunda rap akunda adakunda R&B hari ukunda R&B adakunda rap nanje bose ndabakeneye kubera ko nirimita kuki voilà yes abatari baza amavo n'amavuko ya rap Bifes agerageje kubica nivyo nyumviri no wagerageje kuduha insiguro yiwe abicagaguye ariko yego umva je nabivuze ko ndavyumva kubera ko ofite nashatse kwerekana yuko ivyo byatanguye kera batari bazi ivyo ari byo exactement yes ngira ngo mwamwumvise Bifes akajambo kagasunika rugi ku bantu bimuhinga bakoretse urukundo je ndabakunda vyatari nukuri kw'Imana no bugize kabiri nza kuririmba ngaha igihe kimwe narizanye je nyene wallahi sare yari uzuye gushika naho hanze bahagarika kandi barisha amahera yabo sivyo bisibura yuko barinze baza bakabura ibibanza bigahera bari urukundo rwatari kandi burya rero rap namye mvuga kuva ndayitangura
yari ifite amalimite abantu bose usanga nyene usanga nyene abantu bayikunda baraharuye n'aba gangster nyene bipeti nyene byo mwisite nyene bitahura kama sio mwanaharakati kweli kuelewa hip hop ni vigumu sivyo ariko ngaha biriko biraza imigani yanje ndabona yuko iri kwigisha abantu batamenyereye ikirundi ikirundi nandika kikabaryohera iyumvire umaze kubona je ndirimbo ya 10 minutes ugasanga public iri kwirayisubiramwe na jeje nyine nayanditse imistari ndayibagira ivyo byose birampa ingufu bro so rero uko biri kose je ndabakunda sana bakoze imana bampezagirire buri gihe vraiment nzovuga ni muyinga vraiment bararenze kandi nta n'amaradiyo y'Ibujumbura ashika ngaha ikingyohera conyene muga nta ndirimbo nimwe yiwanje naririmbye batazi so ivyo rero big up yourself bless up Yes, ngira ngo mwumvise B-Face on the floor. Ikindi gihe nimwagira ikindi mushaka kumenya nico gituma turi hano nka Iwacu Top TV tubabera ijisho tubashikira aho mudashobora gushika tubarize ivyo mudashobora kwibariza gutyo tubibazanire mu bimenye General LG the Survivor canke Lamparo. Those are all my names. Unyita kushaka ikiganiro ari boost your talents. As me, I'm out.